namba ukuguhindura ubutegetsi babona ko Jean-Luc Habyarimana hamwe na Kayumba Nyamwasa bakoranye bashobora kubihindura biraba sivyo biraba mu kiganiro nakoze kare ku bantu bankurikiranye nabwo ati leta y'u Rwanda hari kosa yakoze rikomeye cyane hari kosa yakoze yanka gutegura ubutegetsi buzorama itegura ubutegetsi buzotwagwa na generation ya generation nababwira hageze yaho iyi ni generation ntituzi ko bazova kuri A bagere kuri Z ntituzi inyuma ya Kagame hazotwara ndi mbega bizogenda gute ariko nimwe nababwira u Rwanda rwarihenze cyane rwamagwibaza ko bafashe akarere ariko support ya mbere bari bizeye y'abazungu kandi uku kwizera abazungu kwatumye abanyarwanda bagira isheki ikomeye cyane kuko umuzungu ntamenyekwa umuzungu ntiyizegwa umuzungu n'umwana w'uwundi umuzungu agendana nibigezweho niho rero niho bagizerere mu misi yahera uyu Jean-Luc Habyarimana Trump yaramuhaye umubonano mwarabonye n'ikiganiro ryari President Paul Kagame yarakoze ikiganiro yidoga avuga ko abantu bakoze genocide FDR aribo bantu bariko barashigikirwa n'abantu abantu bateje ikibazo muri Kongo avuga FDR avuga bakoze genocide karibo bariko barateza ikibazo muri Kongo ariko ngo amakungu akagumagiranye abashigikira yidoga ibi byavuzwe inyuma y'umubonano President Trump yahaye aba batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kagame rero mwarabonye neza umuzungu n'umwana mubi gose umuzungu arategura gose inyuma yo Kagame atukiye abazungu mwarigeze mubona bareyagisa bagira reaction nimvoya barihoreye ariko ubu unya ni etape par etape baravuga ati mugabo va muri Kongo aranana ubu rero ikintu gihari namindaraba ku muntu araho aravuga ati ubu ikintu gihari swati Kagame kuva muri Kongo nuko yoba yapfuye Kagame kuva muri Kongo swati araza kuvayo ari umupfu canke araza kuvayo sinzi ariko jewe je prefer ko ndabibona ko kuva muri Kongo Kagame akiri muzima ntigikunda arumva nuko rero kiri ntituze ko Kagame azoba nka Hitler izo Kagame kazoba nkande ni ibintu biko biracanga abantu benshi ariko ukuri reka kuvugwe nuko hariho ikintu kidasanzwe kigo kirakoreka cyane jewe sindamenye ingufu za Jean-Luc Habyarimana ariko irifareko uyu Jean-Luc Habyarimana yo bashigikiwe cyane n'amahanga sivyo uyu Jean-Luc Habyarimana yo bashigikiwe cyane n'amakungu kuko uri kuraraba ibintu biriko biripasa mu Rwanda amakungu yarakuye amaboko mu mugongo Kagame yaramuvuye inyuma mu bisanzwe yaramuvuye inyuma anemo nukurindira kuko nabonye nyakuru byo mu Rwanda byose propagande zabaye propagande Burundi none kubera iki ibibazo by'u Rwanda bacho bishira no Burundi bwari igore none kubera ibibazo byo mu Rwanda mu bishira ku Burundi rezami mu Burundi bwabagize nirumva ubageze yaho ikintu cyose kibaye mu Rwanda umusigaje kuvuga ko ari no Burundi bwababujije kuronka ibitoro umusigaje kuvuga ko no Burundi aribwo bwababujije kufungura umusigaje kuvuga ko no Burundi aribwo bwababujije buri kimwe iterambere nimureke Burundi nta kintu na kimwe buhuriye ko nibibazo mwebwe mufise ni by'abanyarwanda muri rusange ibibazo mufise ni ibyo mwebwe byo kwikemurira mwebwe nyene nambageze yaho abanyarwanda bavuga ati twebwe harageze ko duhindura ubutegetsi ibyo ni byiwanyu nimwe mudesida nimwe mukora nimwe mudesida nimwe mukora so ikintu rero nanje nga kuvuguruza twebwe abarundi nta gihe na kimwe twigeze twipfuriza inabo umunyarwanda nta bigwanisho biri mu Kirundo nta bigwanisho biri hehe biri ku mupaka wanyu yes mumeze neza izamimwe gumuse mudukurikirana nizere ko mumeze neza cyane twe turameze neza cyane abatameze neza no kubana mwihangana kumbure ejo bizogera neza cyane ego ndagarutse kugira ngo twe turaganira ikaravugwa mu karere cyane ko abantu nyene ibihuha byabaye byinshi ibihuha biguma biba byinshi murabizi ntibicaye niyo mpamvu natwebwe dukora joro n'umurango kugira ngo tubandanye tubereka ko mu Burundi rutitaho kubera ko
akenshi muriko murabona ibintu ariko barashikiriza ni ibintu biteye ubwoba cyane, ibintu biteye ubwoba kuri jewe ndavuga ko ari ibintu biteye ubwoba parce que izi ni inkuru mudakwiye kwirengagiza les amis, izi ni inkuru mudakwiye kwirengagiza ariko kamere yacu murazi no kubaramutsa tubifuriza kumererwa neza. Abatarakora sabone cyangwa subscribe nibo bikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda gute bigenda neza cyane. Nshimira abantu bose badufata mu mugongo. Hari kiganiro nakoze uno munsi pardon vraiment mwagize neza kunkosora. Ni Colonel Rugabo nivyo benshi, ni Colonel Rugabo nabitiranije kuko bagomba no gusa so wotarakora sabone cyangwa subscribe no bikore hama bashasha mu bananye muza kugira ngo dukore tubaye twagura umuryango uno munsi rero nje ngaha canke uyu mwanya nje ngaha kugira ngo mbonye video y'abanyarwanda ariko baravuga ko hari ibigwanisho biri ku mupaka, ngo Uburundi bwamaze gushira ibigwanisho ku mupaka ngo za Kirundo ngo hehe na hehe. Ce sont des fausses informations mes chers amis, ayo ma information ni mabi, sinameza sinavyo. Twebwe Barundi turatekanye tumeze neza, twebwe Barundi turi ku kivi nkuko mubibona. Twebwe uyu mwanya Barundi bamwe barateramye, Abarundi bamwe bameze neza, igisigara cy'u Burundi kiratekanye, abantu bose bameze neza cyane. Rero mwima mati banse sankuyoza ati bimeze gute Abanyarwanda hayindi nkuru menye ubunyene. Abanyarwanda barikeka cyane umuhungu wa Habyarimana Juvenal, niwe bariko barikeka cyane kuko hari amakuru avuga ko ubutegetsi bwa Kagame ari ngombwa babuhiriki vuba bwango. Ubutegetsi bwa Kagame ni ngombwa babuhiriki. Ati ibintu bimeze gute? Murazi neza ko twababwiye nti hari twabye turakora ibiganiro byinshi tuvuga ati abanyarwandakazi ni murabe ukuntu muhaguruka mwikure ko iyi ntwaro y'igikenya. Twarabivuze kenshi dushimira abantu bari barumva kamo kacu kuko kuva dutangwe gukora bino bintu je namaze kubona abantu benshi bahora mu nkotanyi ariko ubunya bariko baragerageza kuvuga ukuri. Murabazi ni benshi cyane bari bamaze imyaka 30 yose badakura ko n'umuntu wa mugabo kugeza ino saha pour le moment bahisemwo kudahora, bahisemwo kugaragaza akababara kwabo. Abantu rero turabashimira cyane nuko babonye ko bikenewe. Umuhungu wa Habyarimana ariko umwana Kayumba Nyamwasa barashobora gutangaza abanyarwanda umwanya n'umwanya kubera ko la révolution bavuga ko ugira gute impinduka zitegereza kuba vuba bwango kubera ko narabivuze kenshi ndavuga ati banyarwanda mudafatiranye ngaha muri faiblesse ya Kagame, mudafatiye ngaha kuri faiblesse ya Kagame kubera ko Kagame pour le moment inguvu zagiye haba muri Kongo haba hehe urinze ubona umugabo muzima arungika abantu nk'aba Colonel Rugabo ngo bagende kumuvugira, ugasanga umuntu wo muri Twigwaneho yabaye ministre de la défense, ugasanga umuntu wo muri Twigwaneho yabaye porte parole w'u Rwanda, ugasanga umuntu wo muri Twigwaneho niwe everything ku Rwanda. So ubona ko neza na neza baba babuze ico bagirante ico bafata ayo bashira nabo bamira. Rero uyu Jarike Habyarimana muramuzi cyane n'umuhungu wa president Habyarimana. Uyu Jarike Habyarimana murazi ko amabwa yose se we yabonye ikorwa ry'indege, ukuntu indege yakorotse, ukuntu byagenze gute. Murazi ko ari no mu bantu bafasha amafoto kugeza n'isaha amafoto dukoresha mu busesanguzi, amafoto akoresha hehe ari muyo uyu Jarike Habyarimana yafashe. Rero u Rwanda rufite ubwoba ko uno muhungu ashobora kuzana impindura amatware ko bavuga mu Kinyarwanda. Bafise ubwoba bwinshi cyane. Rero baravuga ko bariko bagerageza kubyagiriza Uburundi n'u Rwanda na Kongo kare bo bariko baramufasha. Ariko jewe naba nabivuze ikibazo cy'abanyarwanda n'ic'abanyarwanda tw'abarundi ntikituraba, sivyo? Namba ukuguhindura ubutegetsi babona ko Jarike Habyarimana hamwe na Kayumba Nyamwasa bakoranye bashobora kubihindura biraba, sivyo? Biraba. Mu kiganiro nakoze kare ku bantu bankurikiranye bavuga ati leta y'u Rwanda hari kosa yakoze rikomeye cyane, hari kosa yakoze yanka gutegura ubutegetsi buzorama, itegura ubutegetsi buzotwagwa na generation. Ya generation nababwira hageze yaho iyi ni generation
ntituzi ko bazova kuri A bagere kuri Z, ntituzi inyuma ya Kagame hazotwara mbega bizogenda gute, ariko nimwe nababwira u Rwanda rwarihenze cyane rwamagwibaza ko bafashe akarere, ariko support ya mbere bari bizeye y'abazungu, kandi uku kwizera abazungu kwatumye abanyarwanda bagira isheki ikomeye cyane, kuko umuzungu ntamenyerwa, umuzungu ntiyizegwa, umuzungu n'umwana w'uwundi, umuzungu agendana n'ibigezweho. Niho rero niho bagizerere mu misi yahera. Uyu Jarike Habyarimana Trump yaramuhaye umubonano, mwarabonye n'ikiganiro ryari President Paul Kagame yarakoze ikiganiro yidoga, avuga ko abantu bakoze genocide FDR aribo bantu bariko barashigikirwa n'abantu, abantu bateje ikibazo muri Kongo, avuga FDR, avuga bakoze genocide karibo bariko barateza ikibazo muri Kongo, ariko ngo amakungu akagumagira abashigikira yidoga. Ibi byavuzwe inyuma y'umubonano President Trump yahaye aba batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kagame. Rero mwarabonye neza umuzungu n'umwana mubi gose, umuzungu arategura gose. Inyuma yo Kagame atukiye abazungu, mwarigeze mubona bareyagisa bagira reaction imwe, barihoreye, ariko ubu unya ni etape par etape. Baravuga ati mugabo va muri Kongo aranana, ubu rero ikintu gihari namindaraba ku muntu araho aravuga ati ubu ikintu gihari swati Kagame kuva muri Kongo nuko yoba yapfuye. Kagame kuva muri Kongo swati araza kuvayo ari umupfu canke araza kuvayo sinzi, ariko jewe prefer ko ndabibona ko kuva muri Kongo Kagame akiri muzima ntigikunda, narumva nuko rero kiri ntituzi ko Kagame azoba nka Hitler, ntituzi Kagame kazoba nkande, ni ibintu biko biracanga abantu benshi, ariko ukuri reka kuvugwe nuko hariho ikintu kidasanzwe kiko kirakoreka cyane. Jewe sindamenye ingufu za Jarike Habyarimana, ariko irifare ko uyu Jarike Habyarimana yo bashigikiwe cyane n'amahanga, sibyo? Jarike Habyarimana yo bashigikiwe cyane n'amakungu, kuko uri kuraraba ibintu biriko biripasa mu Rwanda, amakungu yarakuye amaboko mu mugongo Kagame, yaramuvuye inyuma mu bisango, yaramuvuye inyuma anemo. Nukurindira kuko nabonye nyakuru byo mu Rwanda byose propagande zabaye Burundi. None kubera iki ibibazo by'u Rwanda bacho babishira n'u Burundi bwarigorewe, none kubera ikibazo byo mu Rwanda mu bishira ku Burundi rezami mu Burundi bwabagize nirumva ubageze yaho ikintu cyose kibaye mu Rwanda, musigaje kuvuga ko ari n'u Burundi bwababujije kuronka ibito, musigaje kuvuga ko n'u Burundi aribwo bwababujije kufungura, musigaje kuvuga ko n'u Burundi aribwo bwababujije buri kimwe iterambere. Nimureke Burundi nta kintu na kimwe buhuriye ko n'ibibazo mwebwe mufise. Ibibazo mufise ni by'abanyarwanda muri rusange, ibibazo mufise ni ibyo mwebwe byo kwikemurira mwebwe nyene. Namba hageze yaho abanyarwanda bavuga ati twebwe harageze ko duhindura ubutegetsi, ibyo ni by'iwanyu, nimwe mudesida, nimwe mukora, nimwe mudesida. So ikintu rero nanje ngaha kuvuguruza twebwe abarundi nta gihe na kimwe twigeze twipfuriza inabo umunyarwanda. Nta bigwanisho biri mu Kirundo, nta bigwanisho biri hehe biri ku mupaka wanyu. Yari twarakoze ama video tubereka ku mupaka, tubereka ingene hameze ku mupaka, twe tumeze fresh sana ku mupaka, tumeze neza cyane, nta muntu numwe tuko turavogera, sivyo? Nta muntu numwe. Ama strategy yose mwamwe ko murakoresha, ibiki byose mwamwe ko kugira mugwe muri Kongo ntigikunda ko mugwa muri Kongo. Ibisaka byimbwa byamaze gusha, ntibikunda ntibikunda. Hageze yaho umwana arira nyina ntiyumve. So no kuvuga iki, jewe narinje ngakugira ngo mvuguruze ibintu bikora vugwa n'abanyarwanda, nuko abantu bose kundukurikirana tuba tuja ngaho kugira ngo tuvuguruze ibinyoma, kuko ibinyoma hajya umubeshi asumba umurozi, niko bavuga twebwe mu Kirundi wacu, niko tuvuga umubeshi asumba umurozi. So turakunda cyane utarakora subscribe no bikore kugira ngo ibintu bana bigana neza cyane. Big up.